iyo bava ngo naka yagwaye hahamuka abafise hippocampe ibintu vyuzuye yo birindiriye autrement ikintu cyose kije kiba gifite kigomba kuja niko mu bwonko bimeze a chaque chose irafise sa destination ingene twubatse umuntu aja mu kintu kirimo source de motivation choix yawe mubo muri kumwe tu as été motivé par quoi ajya vraiment tubaye sincere ajya amazina y'aba ex uzoyita abana n'igihe ryo baritsa n'irya Yesu uvuga ati nta kundi reka namwita Yohana yahora impande ya Yesu. Ivyo bintu biri muri hippocampe bigomba kuvayo, sinon tu feras obligatoirement un mauvais choix. Nutorihwa izogucumita tout au long de ta vie. Ndababwire sindiko ndabatera ubwoba, hari abantu bagize mariage uno munsi bazirimwo ari abakandida bo kuja mu muriro, hari abantu batanguye kuviva l'enfer avant le temps. Urugo rubi ni l'enfer avant le temps. Ndasubiyemwo, hari utudefo ushobora kubona ko mugendana niyashika mu rugo bizobe bidefo, ntabwo duhari kuko Satani atakoze, duhari mwari muzi ko iyo ubonye ikintu qui se répète chez vous dans la famille, il faut faire attention pour ceux qui prient. Le génétique contribue mu bintu vyinshi. Si le génétique itabaye délié na wewe, des fois tu es condamné à vivre ibisa na génétique yawe kandi ukijijwe. Abantu bakijijwe ngaba bava bankubita mugabo ari n'uwambaje ati none ngamwigisha ivyo bintu twigishije biri contre la Bible ko uwakijijwe aba yabaye cyari mwigisha ivya kera vyose biba bigiye ivyo bintu bivunduruye bigiye muri bisfere go shaka muje muri droite. I'm agree with you. Umuntu akijijwe ivya kera biba bigiye ahinduka icari mwigisha. Ariko nijyari dukizwa ariko ivyo ko basokuru na sokuruza bikabananya bidukurikira. Urashobora gukizwa mugabo ugasanga hariho utuntu tumwe utararekura tukubuza na saintete. Utwo tuntu tuzohinduka reporte d'entrée z'ivyo bintu vyakuvuyemo kubera urumva nawe ntiwigeze urekura byose. Mwanyumvise? Iyo wakijijwe ivya kera biragenda, ariko reka ndababwire iyo uri muri position du péché kaba mu caha vya bindi vyose bigaruka avec légitimité. Kuko igituma bitahaba suko wakijijwe gusa nuko turese dans la sainteté. Ariko reka ndababwire ndazi que vous avez de telles confusions à partir yo kuvuga ngo ntibishoboka ko ngo umuntu akijijwe vyose biba birangiye. No and no. Ugomba kugumunigana pour rester dans la sainteté. Genda musome Bibiliya kuva hose ahantu Yesu yakoze ibitangaza hose yakoresha amajambo abiri agira sezera umuntu ico bita projet de vie. Yamubwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Mini watch nubwo ikiganza canje cagukozeko ta pleinement participer muri gerizo yawe. Nico gituma mwaje iyo mutaza ibintu ariko babwira mu masari wanyu oya. Ijambo rigira kabiri yabatekera ryaririye yababwira ngo genda ntusubire gukora icaha kuko nusubira gukora icaha ubwo bumuga uzobungarukanira ejo.
nico gituma rero aba bantu batubwira ngo narahariwe definitivement, naracunguwe definitivement, na jewe ndabivuze nivyo ni definitivement, ariko bivana utasubiye gukora icaha definitivement. Ariko nagomba kubabwira ngo trauma ni ukuvuga iki? Muri trauma haba hakiri ibimenyetso, mwumvise ingene ibimenyetso bigaragara kuri twebwe. Alors le traumatisme, c'est quand les signes se sont transformés déjà en forme de maladie. Ntukiri mu ruhagarara rwo kwicara no kugira ishavu. Muri traumatisme ugiye kwa muganga basanze ufise diabete, ugiye kwa muganga basanze tension yaduze, umutima uri hejuru. Autrement dit, muri traumatisme, c'est quand la douleur psychique est devenue déjà physique. Trauma, douleur psychique, traumatisme, douleur physique. Mugabo, laquelle douleur yavuye he? Yazananye muri psychique. Kuvuga ko rero nico gituma hariya mubona haracari mu bimenyetso, umuntu ariko aracariko arahangana anigana, ariko ngaha hamaze kujako uduspardra. Autrement dit, ce n'est plus au niveau psychique, mugabo kwa muganga batoye ko un problème physique. Aho karuma gatahuye babitahuye mwese. Le trauma biba bikiri mu bimenyetso, kumva ubuza amahoro, kubura appétit, kuku. Ariko le traumatisme biba byamaze kwitransforma mu ngwara. Ha umuntu ashobora kugwara diabete izananye muri ibi, ingene ushaka kugwara cancer izananye muri ibi, sterilité, kutaronka umwana bizananye muri ibi, ingene ku badamu ushaka kugira perturbation ya cycle bizananye muri ibi. Cycle yawe ikarenza 3 jours, kuko cycle yose irenza 3 jours ni cycle pathologique. Kuko urumva birumvikana, none ikintu Imana yagize 3 jours wogira katire kubera iki? Gaca bicara ngo bintu normal. Eka nababwira ico Imana itaremye nta kukirema, ntikiba gikenewe. Ku bahungu ibi bintu iyo bimeze nabi usanga ari umuhungu asambana cyane, ameze kujya kw'impene, ukumva ngo umupapa wo muhira bamusanze ari kumwe n'umuyaya kandi umudamu we wari hari. Ni désir sexuel pathologique, itaraba uwo bajana n'uwo bari kumwe, itaraba n'ikibanza, kuko hashobora kuba la perte de la libido canke hakabaho augmentation de la libido. Numva ko bikomeye none ibi bintu tugomba kubimenya kugira ngo nibidutere ibibazo. Aha rero tugire bafate bwa bwonko tubugaranzure rero. Ca gicapo mwabona carimo point d'exclamation, tugire tugaranzure. Ngenda babwire la izi parti zimwe hama tusigure imwe zikora. Tugire duhere kuri amygdale, iyi nitwaheza turavuga thalamus, akariko stop. Nitwaheza turavuga hippocampe, iyi mubona nga, hama turaza kuvuga aya marobe préfrontaux. Amygdale ni parti yo mu bwonko ijejwe le système d'alerte. Fabien c'est la partie ijejwe kumenyesha ubwonko n'umubiri ce qui se passe. Thalamus c'est la partie igendana ifunguruzo n'igufuri zija mu marobe, kuko turaza kuraba iki gikono mubona kirimo ivyumba bitandatu. Aka rero gafise ifunguruzo n'igufuri zija muri ivyo vyumba byose. Ndiko ndakoresha imvungereranyo ugatuye kuri mu kwa muganga tuvyumve mu Kirundi. Nuvuga ko kajejwe kugira ane gupermettre l'entrée la sortie des informations au niveau des lobes. Hippocampe c'est la partie du cerveau ijejwe ni nka zone de transit muri aéroport, ijejwe ko ibintu biba biraharindiriye anatanda ko bija mu malobe kubera ikibirindira. Les lobes préfrontaux ziriya mubona hariya hirya, c'était partie ni gice c'ubwonko naha imbere
niho Imana yabitse ububiko bw'icumba gifata ingingo. Amidale ijejwe le système d'alerte. Dufata akarorero barakubwira ati mama wawe aragiye mu bitaro. Amidale ikivuga ati ngwaho arose information ko mama we agiye mu bitaro, kandi bijya bitaro haheruka gupfira y'umuntu. Raba iyo information ibirabikwa ntigende mu bwonko yavi bwonona. Hama Taramis gacivuga ati sha iki kintu coca gitransita kandi akiri no muri deye byo hava vyonona amarobe kigiyemwo, ni kibe kirarindirira muri transit muri hippocampe. Mzande hippocampe ni nkajya muri aeroport umuntu arindira ko indege iza, bigomba kurindirira ngaha ryari jusqu'à quand. Hama kuvuga ko kariya Amidale umuntu ashobora kwandikira message akubwira ati shaje we vraiment urambabarira numva nakeneye kuvuga. Amidale ikivuga ati iyi information nivyo umuhungu yamuhevye la fois passée yatangiye kumubwira yuko yumva adakeneye kuvuga. Ico kintu nikibandanye nikiba kirarindirira ngaha kuko n'ivya mbere nibirahera. Amidale ijejwe kwa alerta no gupima ibiro by'ikibazo kidushikiye, kuko iyo ta kibazo ikidushikiye gifise bica bigenda directement mu marobe pour le traitement. Ariko iyo bije bifise uburemere n'ikibazo bica bigirana, bica biza kurindira muri zone de transit. Nukuvuga iki rero, ikintu kiraje kirashitse, mama wawe aragiye mu bitaro kandi umaze iminsi ubura abantu. Amidale ikibwira Taramis iti ngwaho ugara vya vyumba, aramenye ko mama wagiye mu bitaro. Taramis gacigenda ngaha anya muri amashambare aja muri marobe igacikubita kwa magufuri kiraje, kandi bibiba muri amwe dini seconde. Iyi communication y'ibintu bitatu byose. Hama igaciza kigaca gacibika ngaha. Kimaze kwibika ngaha, hippocampe nayo kivuga ati nta kundi ngome naguhindara kuko bakubujije kuja mu vyumba. Bisanzwe hippocampe ni nka saro y'ubwonko, ni ibintu birindirira anatanda ko bija muri traitement mu mashambre. Enfin ni ibintu birindirira anatanda ko bijiyo vyagomba kuja. Dufata akarorero, uvuye gusuma ibiharage ntabwo bibikwa muri chambre uraramwo, bibikwa bibikwa muri stock. Iyo uhinduye igitanda nikija muri stock, kibikwa kija muri chambre. Autrement dit ikintu cyose kije kiba gifite kigomba kuja. Niko mu bwonko bimeze, à chaque chose irafise sa destination. Iyo rero bije ngaha urashaka gusanga ko munsi waronse information zirenga zitanu ziri oblige kurindira. Basha nako Taramis nakana kabangutse gapfa kumva Amidale kabwira ati ngwaho igufuriga kubita ko rapide cebije ngaha. Iyo bavuga traumatisme rero c'est quoi? Le traumatisme c'est autant de choses qui sont dans l'hippocampe qui devraient être transitées dans les chambres. Navyumvise ndasubiyemo. Iyo bavuga ngo naka yagwaye hahamuka abafise hippocampe ibintu vyuzuye yo birindiriye. Ihahamuka ni ibintu, ni nkuko we yavuze ihahamuka ni nk'umuntu yoza muri saro yawe hajya muba agasanga muri saro hari igitanda n'imatera n'amasogisi n'isafuriya n'ibintu wogeje mu isafuriya. Ibindi bintu bitaba muri saro n'ibiki n'imisumari. Ibindi bintu bitaba muri saro n'ibiki amabati. Ibindi bitaba muri saro n'ibiki impuzu. Hari n'uvuze impene muri saro. Urazi ko hari abantu mu bwonko bafise impene ngaha. Reka nababwire mu gihe ngaha hari impene nawe urasenga ibitari byo. Iyo hippocampe yawe yuzuye ucukwiza rya jambo Paulo avuga ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi. Ucusaba nabi en fait ucugira amadésir ari malade, ugacugira amasuwe ku Mana ari malade.
Imana nayo iri sincere, ntizopfa yishuye ibigwaye, iragwaye yovyubaho. Mugabo kubera idukunda idashaka ko duhahamuka, urasaba ibigwaye akavuga ati ego mwana wanje ndavyumvise. Mugabo karindi afite Imana n'umuvyeyi, iyo tuyisavye iri oblige ku répondre. Hariho réponse duha twese itubwira ati ndaje kubikora. Mugabo izoza ryari? Izoza ngaha hameze neza. Umwana yagati papa mumukate, papa mumukate, papa mumukate. Pour ne pas traumatiser, tinukuri mwana ndagiye kuwurondera. Mu bwonko bw'umwana caje atante ko papa yagiye kuwurondera n'igihe atagiye kuwurondera. Yuko Imana itugirira kugira ngo tube turabayeho kabiri. Kandi tube turatondana gakeya. Ega handi tuca tubivamo. Mwari muzi ko hajya mu ishengero ujya muhate udutwarayo nuko ari byo turonderayo. Murazi gituma ari byo turonderayo. N'igihe uwo ugiye kubwira Imana kuyikunda, kameme iyo atante y'urukundo rwawe n'Imana irakujanye. Simango turondera ibintu materiel. Oyaye. Ingene twubatse umuntu aja mu kintu kirimo source de motivation. Que ce soit morale ou matériel. Nta muntu akomeye mu mutwe yohava aja mu kintu kitari mu motivation. Ntibibaho. Tuja mu manza kuko bajya abantu nabone baje iwacu. Tuzijamwo kugira ngo nabo baze bazi. Nukuri shakura burya muntu muganira kenshi haba harimo source de motivation. Nibyo canke sivyo? Haba harimo akantu katuma gaklika ukumva umengo none rifuko ndamwandikira no urubanza rwiwe no ça clique. Choix yawe muwo muri kumwe tu as été motivé par quoi? Mwava muntera amabuye wewe ndazi ko wabaye motivé n'ibintu vyiza. It's fine. Ajya vraiment tubaye sincere. Ajya amazina y'aba ex uzoyita abana. Nigihe bashe. Nigihe ryo baritsa n'irya Yesu uvuga ati nta kundi. Reka namwita Yohana yahora impande ya Yesu. Haleluya. Erega basha ukuri guherera mu kuyaga. Erega nibinyene. Nta kurera y'impuzu utogura. Kubera umusa kubwira rya jambo niwe yari yambaye. Uraza cibereye muri hippocampus kijya kintu. Ashikika bacaragiye ndakurahiye. Niho kiri kimeze nk'umusirikare mu tranche ari kuri detenteur arindiriye po. None uyo muntu muri kumwe nta bintu ahora poza biri normale mugabo bikakubabatsa. Kubera bisa n'ibyabaye pose avant. Twese turashobora gushirwa n'ikintu kimwe, umwe akababara uwundi ntababare kubera ntidufise bimwe muri hippocampus. Ivyo bintu biri muri hippocampus bigomba kuvayo, sinon tu feras obligatoirement un mauvais choix. Umva nakubwire ntabwo uri umuhinga mu mashwa yacu no mu madazire yacu kenshi araba motivé par l'état de notre cerveau. Reka mbabwire ikintu kimwe. Nasanze ubuyobe bwa mbere n'umubabaro wa mbere no kutimenya. Ica kabiri ubuyobe bwa mbere n'umubabaro wa mbere no gufata une mauvaise décision. C'est tout le choix de la personne avec qui tu vas marcher tout au long de ta vie. Là, il n'y a pas de joking. Nous t'aurions izo gucumita tout au long de ta vie. Nous gira un mauvais choix, tu vas souffrir tout au long de ta vie. Nuja mu bishobisho bijya bizohera inyuma ya mariage. Bizozima musubirane na wa muntu muri neutralité tout au long de ta vie. Nico gituma Paul yavuze ngo vyo bavyiza kubireka mu gihe no bijamwe bikaba ikibazo. Ndababwire sindiko ndabatera ubwoba. Hari abantu bagize mariage uno munsi bazirimwo arabakandida bo kuja mu muriro. Hari abantu batanguye kuviva l'enfer avant le temps.
urugo rubi ni l'enfer avant le temps, urugo rwiza ni le paradis avant le temps. Kandi reka ndababwire, kuja mu rugo ni shamba rifise entrée ritagira sortie. Entrée il est unique. Genda urabe hippocampe yawe irimo ibiki. Kandi reka ndababwire, biroshe gutora. Raba ikintu mukunda gupfa n'abantu, ni giki iyo bakoze ko uba très sensible. Hariho abantu usanga, kandi ndi twese, umuntu wese aragendana ibyaha bidaharirwa kumwe kwa Mpwemu Yera. Ku Mana hari icyaha kidaharirwa, ni ukurogota kuri Mpwemu Yera. Aha natwe turafise ibyaha bidaharirwa, ni ukuzana ikintu gisa n'ikiri ngaha. Yo, ariko ndakunda Imana bro. Iri seri hippocampe yawe nta makosa iriko iragukoresha. No, it's simple, kiri easy cyane. Mfasha kuraba nta madecision uriko urafata atariyo ari motivé par la plénitude de ton hippocampe. À chaque fois ufashe décision iri motivé par l'hippocampe, les résultats c'est le regret. Kandi nagenda babwire, Satani arabizi neza ko wafashe une décision motivée par ça, il n'a rien à faire, arazi ko les résultats ari regret. Hama je ne globalise pas, usubiza amaso inyuma ko ama décision wafashe ari à revoir, akire nayo ne kuba revu. Uri uraheza chance uko ibintu bigenda neza. Subira kandi uzurashira mu bwonko uyumvira ati finally ingene nakuze birashobora kuba byarabaye byarakontribuye mu decision ndi kundafata. Iyo umuntu hippocampe we yuzuye ubwa mbere acagira ico bita ahanya bihereza muri comportement modifié. Comportement modifié ni gihe umuntu atangura kumva ashavuye, yarondera icyamushavuje akakibura. Je m'explique. Nibirashi kukaryama nta muntu umwe mwashwanye mu ijoro, mugabo ukavyuka mu gitondo bata muntu mukeneye kuvugisha. Ukuva umengo la journée yabishe, ukuva umengo nukeneye kwishura ama message amwamwe, ukuva umengo beaucoup plus tu as besoin de la solitude, ukuva umengo urakeneye kuba seul, ukuva umengo nukeneye umuntu yo kubaza ibibazo bisaba kwiyumvira cyane, kumva muri wowe harimo akantu ka irritabilité mugabo katari justifié. Nibara bashikira none. Ya, ni gihe ariko arabiki haba hariko hippocampe birikiragirana ibirikirasekuwa bijya bintu. Iyo irikirabisekuwa biratuma muri wowe wumva la frustration iri non justifiée. Iyo irikirabisekuwa kandi birayo muri byo muri hippocampe, qu'est-ce qui se passe? Biguma binigana birondera kumena ngo bije mu marobe. Hama taramisi nayo iguma yugara davantage. Hama muri hippocampe ntibigomba kuhaguma éternellement. Nahana ibintu birindirira umwanya mutoya. Ukuvuga yuko rero hippocampe igomba kugira tandase kubisohora, taramisi nayo ikacibibuza iyo bisohoka bija. Hama bigace bitangura kugirane kumera nk'ibisekuwana, à un moment donné bice biguhereza comportement modifié. Vous avez compris? Nico gituma honnêtement parla uwo kubaza ati none wababajwe niki, ntuburi à mesure de l'expliquer. Uvuga ati je numva ntameze neza gusa, numva nashaka kuvuga, numva mbuza amahoro, numva shavuye, numva umengo no musi nokwirwa muri chambre. Nta bantu ngaha bishika ugaca usanga ni access ibiri. Iyo loseku yabaye yari muri hippocampe cyane, hari n'igihe bijuga cya wumva umengo ntukene n'ibintu bivuze ugwamo rwishi. Kuburyo meme na televiziyo muguma munigana n'abantu, kuramo volume, manura. Ikibazo si volume iri muri televiziyo, ni volume iri ngaha muri wewe. En fait ugwamo riko ruvugira muri hippocampe kubera les secousses zazi biriko biragomba gusohoka. Hari n'abandi baca baja kuri extremité bagaca bavuza volume nyinshi. Hari umuntu yavugije volume uvuga ati iki kintu gucumviriza wenyene. Ingene ubwonko bwacu bugirane buja kuri extremité, ni nkuko iyo wagize stress uronda cyane cyangwa ukavyibuha cyane.
hari abantu stress yondesha, hari abari stress ivyibusha. Abo yondesha bavyabaye gute? Stress yagize stress apetira bakupe birumvikana nasubira gufungura acaba amegri. Abivyibusha bavyagenze gute? Iya afise stress arya ibiteye itongo ntagare. Hariho kintu bita polyphagie ni gihe umuntu agwara ingwara yo mu mutwe igatuma yonona ubwonko ugasanga wowe ntumenya ko wahaze no kutahaze. None murabona abantu ashobora kurya ugakura isahani imbere bitagikunda no gufunga umuntu ko afunga umuntu. Comportement modifié. Turabe mu nyifato zacu zimwe zimwe est-ce que nta modification irimo. Ibi rero nibisigura kimwe muri bya parti navuze. Aya rero bagaranzuye ya parti y'ubwonko. Murabona ko harimo amarobe frontaux, pariétaux, occipitaux, temporaux, insulaires et limbiques. Nabyumvise. Izi robe rero zose nizo zigize ubwonko kandi chaque robe irafise igikorwa ikoregwamo. Ubwa mbere amarobe préfrontaux fonction yayo niho hava ivyo kwandika, gushobora kumenya gukina musique biba forge hariya, kuvuga indimi ni kuziga biri hariya, kwiyumvira ni hariya, kwicara ukikoncentra ni hariya, kuresolva ibibazo ni hariya, guprojeta dans l'avenir ni hariya, ama geste de main et de bras. Iyo umuntu yagize accident agakubita akahasi nico gituma uzokumva abavyeyi bavuga ngo uraba ngo ntakubita ngo hasi ngo ni habi. Cyangwa uzumva ngo uraba ntakubite hasi ngo ni habi. Aha nuko ari wafata ingingo, aha nuko ari ho hari équilibre. Aha hari cervelle. Lo cervelle ni ituma uri kuratambuka utagwa hirya cyangwa ugwe hirya. Hagiye umuntu yaborewe haborerwa cervelle. Hajya agenda aragira gutya niko kaba kaborewe. Imana ishimwe. Numva ko umuntu agizwe n'ubwonko gusa gahema. Nibindi iyo habaye ikibazo hacaza le contraire hariya rero capacité yo gutora ibibazo. Ukabaza umuntu ati none ubona twogenda mu ruvumera cyangwa kwa Siyoni. Acagwira ngo rindira niyumviye. Umunsi wose ugahera mutaragenda hano na hamwe. Ariko ariyumvira. Kuko la partie ituma habamo la spontanéité mu gufata ingingo iba yarabaye abime. We abyita ngo no kwiyumvira mugabo la partie agomba kudesida yamaze kuronka ama information mugabo biranse gufata ingingo. Ibi bintu biri no mu bakizwa rero. Iyo irobe yakozweko uzokumva muravuga ngo hewe ngo ndindiriye Imana. Kandi sinabuje kuyirindira yirindiriye. Ngo nukuri ngo niyo nyene ndindiriye ugasanga nta kintu na kimwe ariko arakora arindiriye Imana gusa. Bibiliya irambwira ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Imana tuyirindira turiko turakora. Aho byatungesha uyu muntu vraiment mugendana raba baramuvuga ko ibi nibi. Hari n'uwamubonye hana. Kandi uri kuraraba horasyo murimo. Raba. Kweje kumubwira cyo kugira ngo haleluya. Ndindiriye Imana. Okay, irindire nangorane. Kandi nimwaza kwa pastor tuzobashingira nangorane. Niko agateremo amuru dufisiye. Sinzi gituma horashiga umugaruka ndabarahiye ndababwiye. Ingo zose zubatse suko byose aramata. Mugabo hariho ibintu udashobora guhonyorerako. Ndasubiyemo. Hari utudefo ushobora kubona ko mugendana. Niyashika mu rugo bizobe bidefo. Kuko muri relation burya yagerageje guhonyora kuri hosoro ntubibone. Tugira kurabona nutu mugabo turi mubi. Ukabona muraganiriye ku kintu ntimugihurije ko ntibiyumvire ngo muzogihuriza ko muri muhira kuko muhira ça va s'aggraver.
muri periode nk'iyo murimo ubwonko bwanyu narababwiye muri 78% bw'umururumbo. Vous le voyez qu'elle est bien. Atambuka neza. OK. Musi wazo kugonga kandi aratambuka neza. Ocumego ndiko ndababuza kubaka vraiment pas du tout. Mugabo avance lentement ariko sûrement. Chou. None ikintu Bibiliya yashizeho gusa. Bibiliya ivuga ngo kugira ngo wahukane ugomba kuba wamufashe les dans les sacs. Genda usome Bibiliya ntahandi hantu yavuze ngo agize ibuzosha wahukana. Wamufashe ari muri en action kujya kwa film. Apana bambwiye oyaye ariho les épreuves. None babaza ikintu Imana yaminimije wowe gifata mu mariske kubera iki? Abandi batandukanywa urupfu. Ikindi n'urupfu ngabo kamumba hawa yapfuye. Kandi umuntu yagiye ubwo ntabwo nawe karagutera iyo yibereye ku mpanda. Iki kibazo nabahari batagiye kandi bagiye. Kuko wagiye nta ngorane igihe cyose uzobyifuza uzorondera uwundi kuko dutandukanywa n'urupfu. Ariko ikibazo nuwagiye atagiye. Gufata ingingo eheraba ntushobora no kureponda ama question complexe. Nguyaye ngo je ngo urukurabaza ngo ibibazo ngo bigoye si ibibazo bigoye. La partie est affectée nturi à mesure à répondre à des questions complexes. Kuba démotivé mbenda bijamo ngirene ababigiyemo bo bakuyemo iki? Pensée lente kwiyesuna bigorana kutabika les informations. Timbega bugejo wari wambwiye gute ingwara ifata abantu b'imyaka 60 mugabo yagutangiye gufata 80 witangiye gufata ugifite 30 40. Hacho bita amnésie rétrograde et anterograde. Nuburyo bwo kwibagira. Mugabo iyo baye affecté kuvyibagira. Nugira ivyumviro biri tardive. Amarobe Parieto arimo ifise fonction yo gutahura amarangaje n'amasouvenir. Nukumenya gukumenya orienter ibintu par rapport ya ma position. Hari umuntu mbwira ati cha gauche acha cha droite. Aho nonekaye hariya. Diminution de sensibilité sanga umuntu nakiri sensible. Hewe rabashaho tugende gusenga vraiment hari amasengesho aho nasengeye genda mwebwe gasanga ntugifise umuhate y'ibyo wahora ufisemo umuhate. La diminution de l'intérêt utangura kumva bya bintu wahora agaciro utakibiha agaciro. Nabyumvise gayewe umva guharura umutwe aho biragoye umva nabyo ushobora kandi bimeze kuri ya iyo hospital nayo nuko analyse no interpréter la vision. Iyo yabaye ate umuntu arashobora kumuha nk'igiti ahubwo nakwereka umpaye icuma kubera igiti su kubera ndakibona igiti nuko hariho irobe yakibonya bwa mbere. Temporal les centres de mémoire iragira analyse des événements à l'immédiat. Umuntu agashikwa n'ikintu kazomba kubwiye ngo usha iki kintu ari naraciyumviriye irabika kakwibutsa amasouvenir à long terme. Iyo mémoire yabaye yacabaye touché les mots ziba les mémoires la mémoire des mots iziba altérée. Altérée ni hajya ahantu usanga wibuka ibintu mugabo bicikagurika. Kavuga ati mbega wowe twiganye Gitega canke Ngozi uribuka ko mwiganye mugabo ntiwo ikibanza. Donc harimo une certaine altération icagagurika. Murumva ko umuntu ari mugari yemwe Roberembike aniho habera rero bya bintu byose byo mu mwuka. Iyo avango naka yavangiwe ni iki kiba carononekaye. Ubuhanuzi bwemegwa bushitse. Point c'est tout. Ndababwire
on devient ce qu'on entend. Mwavyumvise? On devient ce qu'on entend. Si tu ne fais pas attention. Nababwire, nukuri n'ababesha, nasanze Imana yacu sisandakaraho. Ya maje y'abana, ngo mwenye gupata apate, mwenye gukosa akose. Wapi? Sigutera hejuru ngo dutore gusa. Ugomba gukora ikintu nayo igakora ikindi. Ivuga ngo tera 99. Tera 1 et je vais faire 99. Reka ndababwire, il y a pas de 99 sans 1. Mwabonye hariya iyo yabaye tushe ngiriya sentiment de mauvaise odeur, hari abantu ashobora ngo numva ndiko ndamotegwa n'amaraso atamaraso ahari. Manque d'humour. Era hariya rero. Extrême religiosité et obsession. Hariya hakozweko. Basha, vyose ni mu mwuka, no kurya ni mu mwuka, no mu toilette ni mu mwuka, vyose ni mu mwuka. Toute religiosité. Bani murabona abantu ibintu byose ari gusiga gusa. Reka ndababwire, hariho ibintu dukora tutasenze bigatanga resultat nkuko twasenze ko ari Imana yashizeho ko dukora tutasenze. Iyo tubikoze bisa nuko twasenze. Mvuye ngaha nkatora ishati yanje nkaja kwambika ugenda gusa, j'ai pas besoin de prier, mbwa j'ai prié. Kuko ngo wa munsi w'iherizo vuga ngo nagenda gusuranyambika, nikuvuga yuko nafashe ijambo ry'Imana ndarikura mu nyuguti ndarihindura ubuzima. J'ai pas besoin de faire baba it's fine n'umwanya wavyo, mugabo hageze kwambika nja kwambika sinja gusenga. La religiosité ni gihe hagera gukora ukaja gusenga, hagera gusenga ukaja gukora. Bibiliya irambwira ngo uhora hatari wateramiye igisagara, abateramye bose boteramira ubusa. Iyo uri kuvuga ngo muri kurigira Jackie Chan mu kurinda, irindisha isengesho. Gira confiance Imana. Religiosité. Ingwara nene ni waya abantu benshi none. Reka ndababwire. Kuba protégé, c'est pas par rapport à ce qu'on a fait. C'est par rapport à ce que le ciel a fait pour nous. Amen. Sous les efforts fournis, nous qu'il y a des anges, ziri kumwe natwe 24/24. Bibiliya iravuga ngo utuzigamana unyiza. Haleluya. Nakubita urugohe, ukurinda arakuraba. Icyo ni ikimenyetso cyuko tutakigira confiance Imana. Reka nabwire, igihe cyose ucuritse iby'Imana yavuze, il n'est pas avec toi. Kandi aya malobe ari affecté pour la prise y'abantu benshi. Irobe igwaye usenga nabi. Kuko umaze kugira religiosité, c'est prendre même des choses zitasaba gusenga. Imana nta kintu kimutosengera. Mugabo kenshi hari igihe dusanga lotari gukora tutakoze kubera hari undi mwanya twatwaye mu kindi kintu kitari kiri. Simbo gusa ngo biri ngombwa ni obligatoire. Ndetse na bira tubwira ngo dusenge ubudahumeka. Mugabo il faut aussi que ça soit marié avec autre chose. Ngurumva ngo ya vraiment ngo jya rwanda sinarujamo ngo waje nk'umurozi. Yo umurozi ashobora kuroga uri mucango ziri bujumbura ntibisaba ko yaje gusa n'igihe atagiye kuroga. Le monde spirituel existe utayikoreye kira gukorerako. Mugabo kenshi tuyikorera kuko utariko. Ntabwo duhari kuko Satani atakoze. Duhari kuko Imana turindi komeye. Amen. Amen. Tugire gukimana yacu n'umwizigirwa. Haleluya. Imana yacu ni gitangaza. Ntabwo uhari kuko abantu bashatse kubaho. Uhari kuko yashatse kubaho. Ntabwo uhari kuko ataco bakoze. Uhari kubera hari ico yakoze gisumba ico bakoze. Ntabwo watambutse kuko amablockage atarahari. Ariko watambutse kuko iri no bloke iri muri wewe. Haleluya. Duhari kuko ihari muri twebwe. Tumpepe Yesu. Bon, ibituma kenshi bishobora kwafecta le cerveau yacu, kandi le cerveau murabona kwigarukira ngaha, burya le cerveau ni iki cyose. Nabwiye siko le cerveau igarukira. Kenshi uva ngucitse umugongo,
ku bantu bakunda kugira stress bagacika umugongo en fait c'est la circulation de l'adrénaline yabaye nyinshi au niveau de la colonne vertébrale ikabrira la partie hama la partie igatangura kugira ama sensation arimo ama douleur kenshi le cerveau iba yabaye visité gufata imiti gukora ibikorwa byo kutaguma hamwe dukwa muri mu biro bimwe kuri inya inactivité intellectuelle mwari muzi ko à force que le thalamus bloque les informations qui devraient transiter au niveau ya malobe yani navuga hacagera ahantu amarobe nayo kubera ataronse information ngo baraja ku kazi aja muri chômage acagwara ingwara ya chômage ofete ni hahandi robe cyazimera gute cyazimera nk'inzu wubatse imeze neza atamuntu ayibamo ejuje usanga yagize amafisure robe nazo zirafise ingene ziba affecté par rapport y'ibikorwa byagomba gukora mugabo byabaye bloqué les informations zikirindiriye muri hippocampe à force que l'amygdale ni kandi ka alerta yama iri kiralerta haragera ahantu kagwara ingwara yo kwa alerta ka alerta n'igihe kadakeneye kwa alerta ugasanga n'ibintu byagomba kuba transité biciye biba stop à force yuko thalamus yama iri kirugara iratebika gwara ingwara yo kugara ikugara n'ibidakeneye kugarana umva ko à chaque chose rafise même les conséquences c'est vrai que thalamus tagira filtre les informations uzaziragenda muri amaroba atandatu umuntu yoca gwara ariko à force aussi de filtrer beaucoup ikigwara ingwara ya filtrage gufiltrer ibidakabaye kuba filtre kuko umuntu agwaye ingwara yo kwiruka hari usanga yirutse atane kwirukana bihari